Inyuma y'imisi irenga 45 apfunzwe mu gasho k'iperereza muco twita garde à vue, muganga Christophe Sahabo yararengukijwe imbere y'umushikiriza amanza haribo twita officier du ministère public. Rero nkuko twagiye turabivuga yarengukijwe amategeko yaraho nyanze imisi yari kumara muri garde à vue yararenze yari kumara imisi indwi, arengutswa mu gihe atigeze abonana n'abashingwa amanza biwe. Ivyo vyose rero ni ibintu bihonyanga igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa mu ngingo zayo za 10 mu gace ka 5 jana na 38 34 eka n'ingingo za 14 n'amajana 230 kuko ntiyigeze agifatwa amenyesha icafatiwe nta n'umutahe wariho. Rero yararengukijwe ku wa kabiri ejo. Mu vyo rero bahamwagiriza ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitanu ari byo twita chef d'accusation. Harimwo ivyo bita ngo faux usage de faux, hakaba n'ibintu bindi bavuze byitwa ngo infraction en rapport avec la constitution de la société, ngo perturbation de l'économie nationale, ngo infraction en rapport avec le fonctionnement de kira hospital nico bita abus de biens sociaux. Muri ivyo bintu rero vyose bitanu, ibintu bibiri gusa nivyo amategeko azi ico bita mu gitabo mpanavyaha bisanzwe ari ibintu vyategekanijwe n'igitabo mpanavyaha bikanavuga ingene bihanwa. Rero mu mategeko nuko ibintu bigenda, ikintu kitategekanijwe n'igitabo mpanavyaha mu mategeko arabi ibintu vy'ivyaha les infractions pénales no muri droit pénal. Iyi kintu kitategekanijwe ngo congere kivugwe n'ingene gihanwa nta muntu ashobora kugifatirako, nta bari caha nta bari kosa. Rero biratangaje ngene bashobora kuzana nk'ibintu bita ngo perturbation de l'économie nationale, ngo infraction en rapport avec le fonctionnement de kira hospital canke ngo infraction en rapport avec ngo la société, ni ibintu bitumvikana. Umuntu rero ivyo ntavyo umuntu yobitebako, ahubwo bitwereka ko dossier iyi politique cane atavye ubutungane birimo, ikatwereka ko hinyegeje vyinshi inyuma. Rero dufatiye no kuri ivyo bindi igitabo mpanavyaha cemera kivuga n'ingene bihanwa faux usage de faux na abus de biens sociaux, twovuga yuko ata muntu numwe ari muri conseil d'administration canke conseil d'administration nyene yigeze imwitwarira ubwa mbere kuri ivyo vyaha. Ni ibintu rero biciye bivuka ubu kandi umuti mwinshi wari gukemurwa mu bintu civile, ico bitwa les affaires civiles biraba ivyo vy'ama conseil d'administration ngene bikora. Ni ibintu vyamye bigenda neza n'ubu nyashira hamwe iracakora. Turavye nabo abanyamitahe bakeyi ba leta banditse ikete bavuga ko hoba hari, bandikira president wa conseil d'administration ntibyagiye mu butungane, bavuga ko hoba hari ibintu bitagenda neza mu vy'ubutunzi. Nabo nyene uri kuraraba umwe muri abo banyamitahe yateye ku umukono kuri iryo kete aserukira abantu babiri, bitwereka ko birimwo amanyanga menshi, hari kinyegeje kiri inyuma. Rero umuntu ari kararaba ibi vyose yagirizwa, icatangaje nuko batisunze ingene amategeko ya procédure pénale yahonyanzwe kugira bamutezurire nk'uko ingingo y'ijana na 11 n'ingingo y'ijana na 12 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa arico code de procédure pénale ibitegekanya, ikavuga ko umuntu haca habanirite y'ibintu vyabaye vyose. Rero no kuri ivyo vyose yagirizwa ni ibintu nta gitangaje kirimwo ko bongeramwe n'ibindi canke ibi ni ibintu bidakurikije amategeko, nta nico bita preuve tangible bazanye no kuri izo chef d'accusation zibiri ziri reconnu par le code pénal. Ikindi rero umuntu yovuga twari twabivuze ko umucamanza wese umushikiriza amanza wese azofa kubona iyo dossier azogira ubwo, kuko umukuru w'igihugu yaramaze kuyiha intumbero igihe yagira conference de presse aranavuga yuko muganga Sahabo Christophe yagirizwa crime économique. Hana yivuge iyari yo kuko nayo nyene uyivuze uko ntizwi n'igitabo kigenga ca code pénal canke ikindi.
aja no gukarifya iyo infraction mu kibanza c'abacamanza kuko sentare yonyene niyifise ubwo bubasha. Rero abantu bose ko bigenda gutyo bakaca bamutwara marimari mu mpimba, ibintu vyateguwe n'akagwi k'abantu ariko ahobwa umwuga wiwe, ishari ingene yateye imbere n'ibindi tutokwibagira, ariko ahobwa n'ubwoko bwiwe uko Imana yamuremye.